Lali. Oui. Uri mwiza cyane. Merci. Ndashaka kukunywesha. Inzoga. Wow. Nariko ndategura. Nariko ndategura araga surprise ari abantu bagenzi banje babiri twariko ari ibintu turiko turategura akantu kaga surprise. Surprise yande chérie. Uzoyimenya. Ahubwo nariko ndifuza ko uwo musi uzoguhari ugenda gupresente ku bagenzi. Umva gute? Akiwacu. Ndahazi. Uri ready? Karibu. Karibu. Ça va, chérie. Ça va. Karibu. Umeze bien? Bikora wamevye. Noguheba yamara? Aya, sishobora. Gusa nawe wamevye. Kuko nje miruka kuzi wanye. Nyene nuheruka koza ariko basi no kunyanzira ati sadi. Yo maze imisi nahandushe. Ndusha. Baca ngyama sinje kuri WhatsApp. Sawa ndavyemera mukombesha. Ngiye sindakubesha. Nyene urambeshe kuko nta kuntu ushaka kumbwira ko ushaka kumva ko utahurusha. Ugiye ko nana gufata telefone. Nukuri kw'Imana bandusha. Umva ndataha. Shite nacanja muri dusha. Ngyama nsinora telefone. Ngaca mzuka ngenda. Auri mukuri. Nukuri kw'Imana. Nacu reka ndavyemere mukombesha. Sawa sindatsinze. Yasa. Ente makuru rero. Amakuru? Amakuru mfise menshi ndahera. Tata. Kamere kuri toni. Baba zandamira tohiri kwatwa. Kamere kuri toni. Ukuntu ujya umuhungu wacu ahagukunda. Ruzi mbabarira sivyo umbabarira uriko kuvuga amakuru yato uronde ibindi bintu uvuga. Sawa basi navyemeye. Mugareka basi ndagutera inkuru. Sawa. Okay. Tushaka twicaye. Tuko turavuga. Tutanga kuvuga ari ndamukunda. Ndumva ko ndashite mu rukundo. Akavuga nani no sagushura. Nobishobora nkabushobora. Nabonye bigoye ku buryo ndamurangumva ndamwifuhuje nkavuga ati mana yanje urukundo arabe ko rutumbere iwanje. Ngacinduka kutuvukana. Nukuri akunda kuvuga ngo urukundo ni gakirurira ku mpande zose. Kenshi uja ku ruhande rumwe. Kandi ukuntu mbona Tony. Ushatse kuvuga umburushatse kuvuga ko umusazi wawe arafise urukundo rwanyabwo je ndamubesha. Oya sivyo nashatse kuvuga. Nashatse kuvuga hamwe basi wo umukunda nko gukunda. Yoba amata vy'amata. Niko bavuga mbe hari amata vy'amata canke avy'amaki ubuki toki. Agutwenga. Mike. Nibaza ko bari sawa atakibazo ufise. Wansohokanye wanzanye ahantu hameze neza hanze kumeze neza birubwire n'ibintu vyiza. Bon nashatse ko tuyaga mu kibanza nk'iki ahantu hatuje kure cyane yo muhira. Ahantu ho ngaho twayaga ibintu byinshi cyane. Cyane. Urazi ndakubwira ikintu kimwe burya ni wewe ubundi ni we muryango wanje afise nta wundi muntu n'umwe ahari nka wewe ngaha kuri isi y'Imana. Wow. Ubundi ni wowe. Wayo.
kandi ndaryoherwa cyane iyo twicaranye gusa ari ikibazo mfise kandi mfise ikibazo cya Lali. ndumva ko ikibazo n'ubu Lali ndamukunda cyane kandi tumaze guca mu bintu byinshi ndazi nawe urabizi. I know. You know. Ikintu cyose kiba hagati ya jewe nawe ndakikubwira cyane ndabizi kandi ndabyishimiye. Urabizi ariko mu mutima wanje ndumva yuko mfise amakenga. ubona wabuze iki none? Wallahi aragukunda kujya mugana n'umwana wa mama yararozwe. Okay, Rose, umva rero humura umusazi wanjye ndamukunda kandi cyane ndamukunda ku buryo bwanjye ntabasha no kwikontorora ukundi ukomeze byose ndabikeshaho bivuze ngo rero ndamukunda rwose humura. Wow, njye nashaka wumva mbwira aya makuru ndayigumize cyane ndaza kuyambwira. uratanguye ari wowe mvura ugomba uvuga ko utagira aho ubika. Aya biragoye. Nyine gerageza basi ntumere na ibi ni biza kungumama. utagira aho ubika. Ukuri numva ni inkuru iryoshye uramutse kubona iyo wogewe neza nutwenga nusara uratekana. Uyu munezero rero mara ibihe binini birebire nawe usangiye namwe umwana wa mama ndagusangira nande umunezero ubu nsangize urabyemeye basi tusangira. Hama berse reka ngende muri dushe kwanza mva afite yashu nyinshi sije ntari sawa. mbona ko nutekana neza amfite umutima wanje wotekana neza. Lali ageze mu rugo rwanje yitwa umugore wanje twagiye no gusinya. none urabimupropoza akabyanga? Oya sindabimubwira ariko sinzi ngo nobigenza gute ndamwambika impeta ndamuririmbire ari ibintu byinshi cyane mbona ariko nkabona umengo kuri jewe byongora gukora. ntamukorera genda umubwire atwa ntazovyanga ari umukobwa w'ubwenge ntiyokwanga kuja mu rugo. oya kamere nzogenda neza. urumva umuntu ndamubwira genda ubimubwire ntambuko umushikire Lali shaka gushira mu rugo tubane nk'umugore n'umugabo atwa ntavyazokwanga. reka nicare neza ahubwo mu bisanzwe simbona n'ukuntu yamubwiye none ndamubwire surprise ndamuririmbire. no bon hari igihe ubwira surprise utabimuganirije ugasanga navyakiriye neza akabyanga. uramwegera wenyine muri babiri bimubwire cyangwa ntume shaka nzoze kubivuga. nari ndagamburuka numva ayo makuru ari meza nabimubwira. ndumva neza ko notekana mu mutima Lali abaye umugore wanje. bizokunda nta mukobwa yanga kuja mu rugo nabikubwiye. Sure. ya shirano urakoze kumushigikiye. ntibiki kubera ko ukunda kunzana aha si heza ni heza atanagihaye wowe ukunda induru none induru yo kumurangira abaho induru niyo mwijoro mu masaha yo mwijoro yabona amasaha yo kunywa ugatekana. Rose nakubwira Rose ushaka kunganiriza ibintu biri pose biganira muhira sivyo dufata nka tuganire muhira ariko ngaha wapi hano kuza nyine tumviriza umuziki turuhure mu mutwe muhira no kubona mara ngiye kazi ngiye kuraba uyu ngiye kuramutsa uyu ibintu biraruhishanye niyo mpamvu navuze ati reka tuze twicara ahantu hatekanye kandi dushobora kuganira. wapi naha Jesse ndahakunda urazi uzohora uja kuri plage nyine ahantu nyine hari pose ho kuruhukira uja kuri plage kuri plage njayo na sibije nayo nshaka kumva nyine ndahantu hatekanye hanye bon
ivyo bintu kuri je numva bitagize gusa nyine entreta ni heza bien uravyemeye apa y'ibindi fresh sawa basi hama ngiye nyine mitwaye gatonya cangaruka wazo kuri ufasha kumbwira ibintu nk'ibyo none nyine uroze ko kwama n'amagahunda bagutelefonera bwe kuri busy ta mwanya fisi singaruke ngo ndakubure sawa nacho sawa Yeah. Okay, navuze yuko wewe uriko uranyumva neza. Fata 5 million. Voilà, abarizo ujana mu mamashini, ukoresha amamashini, sivyo? Okay, hamizo 9 million zisigaye. Fatamo 4 uzijane kuri konti. Oh, comme ça izindi ucuhemba abakozi. Yes. Bon, simba nkunda abakozi amatariki arengane no ifuko uzurankuraje abakozi uhaye umushahara wabo ku matariki yabo. Lali. Sawa. Eko. Na. Lali. Narakubwiye ibintu byo gukunda bahungu bayo bireke ariko ntibigeze nyumva. Maze sufisike kibazo. Lali, nubona kuri kurishira kariyere wawe. Ufata ubona amaherezo warayaye. Tony arambaza ati mbega arankunda, nkambwiye ati eka aragukunda. Yawa Mike akambaza ati mbega arankunda, nkavuga ati eka aragukunda. None Jenzo geze kere kwa mandiko ndabesha. Mazese. Wowe ubwenge bwawe buri kugiye canke ntabwo buri kugiye? Lali, urabonye ko atabwenge fise. Yes. Koko sishobora gutabura uburyo uri kurigira umwana mutoyi. Kwanze ushaka kwigira marayika, rega ngaha turi kwisi ntabwo turi mu ijuru. Shirabitse. Lali, uraze ndabwiye ikintu kimwe. Uramaze muri igicupa cy'amazi. Iyo umuntu anywa amazi, ajya amazi kiriya gicupa gisigaca kita. Bandi majambo. Icakamaro yakinyoye. Aha ntubone ngo nukusuko aho cyo gukirabura. Nta nimwe gusura kuba rero bajya bahungu babiri. Urabukirageze wigarure. Ivyo naco bimbwireka. Lali, urukurangisha kariyeri. Urukurana mu mutima mubi okudasura gukunda. Ndekunda bona abakobwa bose bameze nko kubumeze. Ubundi uri kuri ibibazo bidahari. Okay, continue. Okay, voilà. Unyarukana ibintu ndi hahandi. Sawa. sawa amfasha amazi yo kunywa merci merci ça passe. Sawa. Ça va. Sikambere tubonanye Ndakeka. muri sport hari. Okay. Wow. Uriya munsi nta time naronse yo kuvugisha ariko no munsi nasiko Imana irankoreye akantu ke bo nitwa Didi. Rosine. Okay. None rezimu sanzwe mu bahenga mu Gisagara. Mba mwirohero.
umunsi umwe nzobagendera bataco bitwara. Nta kibazo karibu. Okay, merci beaucoup. Rien. Ibarabara ni rya 4 nimero ni 56. Okay. Sawa ngira nzobagendera. Karibu. Ndaza gusigarana nimero yawe. Comme ça nzobabaze kuri telefone. Mwaribi. So wasohokeye ngaho uri kumwe n'abandi ga? Ndi kumwe na musaza wanje. Musaza wawe? Twese twaje nyene gufata agafana nyene tuganira. Ni byiza ko ushobora kumubona. Nta kibazo. Okay. Sawa tuke. Okay. Cyane. Yego cyane. Atesa nyene. Musaza wanje rero n'uryo.